warubizi warubizi. Mwaramutse mwese, ngo wa mwanya w'ikiganiro warubizi, ikiganiro gishikirizwa na Mireille aho agenda guhura n'umu artiste yaba umuririmbyi cankwe uwundi akora utundi tuntu kugira ngo abicishije mu bibazo bitanu uwo artiste abibwire abamenyesha utuntu tumwe tumwe kumbure mushobora kwibaza ariko rimwe rimwe mutaronka ingene mu mubaza. Uyu munsi rero umuririmbyi tuza kwakira akaba ari Spokesman. Mwaramutse Spokesman. Ego yambo neza Mireille, nanje ndabaramukije. Turanezerewe cyane no kubona mwashoboye kwitaba ubutumwa kugira ngo mutwishire kuri utu tubazo dutanu, utubazo tuza gutuma abantu babakurikira, abantu bahora bababona babamenya ukundi, apana gusa ivyo bahora babona muri clip cyangwa bababona kuri scene, utundi tuntu tumwe tumusanga nk'umuntu ashobora kwibaza ariko ugasanga ntashobora kuronkaho atubabariza. Warubizi. Ikibazo ca mbere ni ihe ndirimbo ishobora kuba igaragaza ukuntu wiyumva muri kano kanya, ico no kwita mu gifaransa nti quelle est la chanson qui caractérise ton humeur du moment. Ishobora kuba ari indirimbo yiwawe canke indirimbo y'uwundi muntu. Chanson du moment kuri jewe ni chanson wanashaka atari shasha, yitwa Tukwagala, iri mu Kiganda ariko ni indirimbo n'umugwi witwa Proclaim, urimwo abana bava mu bihugu bitandukanye, harimo n'abarundi kazi bien sûr, Ethiopie, Kenya, mu Rwanda n'ahandi. Ivuga ngo tukwagala katonda wange, tukusiza katonda wange, webale nnyo mana turagukunda kandi turagushimira, urakoze cyane. Yani indirimbo kubera ko nkunda cyane kwama ndyohewe kandi gushima, ndakunda indirimbo zivuga ibintu byo gushima. Urakoze cyane Spokesman. Ikibazo cya kabiri naco ni iki, ni ihe ndirimbo wakunda kuririmba ukiri umwana? Chanson nakunda kuririmba nkiri muto nkiri umwana, sinovuga ko ari nimwe, ni chanson zibiri yego canke ni twinshi ariko reka ndababwire nka dutatu. Hariho uturirimbo nk'akakunda gutangura Au-delà du Son, sinarinzi karaka instrumental gusa, rero hariho naca ndirimba ngo tutakula wali na sombe ngira muca mubyibuka Au-delà du Son igihe ca Gikarema. Akandi katangura sport, nakunda kuririmbaga Ronaldo rimayo iko wapi na cenca nitwenga. Eko natwa tundi rero twitwa ngo mama nikamate nataka kuanguka. Ucumva ko aho mvuka ndumwana wo mu Bwiza ibiswahili. Okay. Ndayibutse na jewe ijya epoke ya Au-delà du Son, ego ndavyumva yuko wakunda cyane kuririmba mu Giswahili. Ubu naho turagomba tubwire indirimbo ukunda cyane kuririmba, aho uri hose naho utaba wabiteguye usanga uri kurayiririmba. Chanson nkunda kuririmba buri mwanya ishobora kwama inzamwo, nka chanson yitwa wibuka ushime, ni wahura na wa mugenzi wibuke ko ya Sylvain, esingene biteye igomwe. Ego ijya anye ndayikunda vraiment, iranzamwo kenshi, umva ni kwa kuntu nkunda gushima. Hariho na ifagitire ya Kakabone, ifagitire yawe nitwoyiriha uri nye n'imbabazi, ibihugu rutura abagwiza tunga bose bisi, ifagitire yawe mana nitwoyiriha. Ego canke Kareona niyo mungereka makavuga ngo umuri kiga mugenzi wanje ko mbona utakindamutsa. Hofreni nzosenga Yehova umunsi umwe, Yehova azonyishurira.
ego cyane Spokesman, izo ndirimbo ziraryoshe cyane na jewe ndazikunda, mbere hari aho binashika na jewe nkaziririmba. Hanyuma mbega niyihe ndirimbo wibaza yuko ishobora kuba yaratumye umenyekana cyane? Ndatemutse niyo chanson yatumye je menyekana, ntiyari yiwanje ya mbere ariko niyo yatumye menyekana. Impamvu nibaza nuko yari creativity vraiment, ata muntu yari bwaririmbe indirimbo yitwa Ndatemutse, wanashaka si mu Burundi gusa ngira no kwisi, naho ntumva indimi nyinshi ariko sindabona na clip y'umuntu aririmba ko yayobewe kw'ishuri. Urumva amaparole yarimwo mvuyeho nahora muri chômage, shitse school kuraba affichage, nari nzi ko nzokoraho peshage, none ivyo mbonye sanze ari dommage. Nabikoreye iki nungutse iki uyu mwaka n'amaziki. Muca muvyumva ko ari ibintu abantu batari bwaririmbe kandi birimo impanuro. Ikindi cafashije nari nayiririmbanye n'uwitwa Naintif, yari umuraperi agezweho, yaririmba n'ibintu bigakundwa cyane, afise abafanzi benshi. Urumva dufatikanyije vyaciye biba top. Ni kuki ntashoboka, ni kuki nakahota, nishinga gusikirori nizera hanini imbago, nateye kudeye baduhaye entero, nacando nka zero, nanyesheke mu ndero, nanye n'umubabaro w'amahera narisha ishure, nkaba ntashebure. Ni kuki ntashoboka, ni kuki nakahota, nishinga gusikirori nizera hanini imbago. School bigira mu manoti, capitaine wari imbago mu maboti, Michel ntaburuka yaravyishe, yatumye igeze natuwe kiturishe, Tony bo bari mu byo kwiga, nanje mba nashushe ku ma freestyle, ivyavuca nk'ivyiza ntanduzije guma mbago. Byukuri ni byiza cyane gose kubona warabaye creatif ukazana teme abantu benshi batari bwigere biyumvira kuririmba. Ni byiza cyane kubona warahanuye abanyeshuri. Urumva rero komera uzura turondera n'utundi duteme kumbura abantu benshi batararirimba. Hanyuma ikibazo kindi nagira ndakubaze Spokesman, mbega niyihe ndirimbo uhora wiyumvira uti aya majambo y'iyi ndirimbo ndayakunda vy'ukuri, iyaba uyu muririmbyi atayaririmbye nukuri jewe no yaririmbye indirimbo uvuga uti jewe nari kuba narayanditse? Hariho vraiment indirimbo nama mvuga ati iyi ndirimbo uyu muntu mengo yarantanze iciyumviro, canke nari no kuvuga ko yayinyivye iyo yaba yasohotse, iyo yaba yasohotse inyuma, kuko ni deje nari mfise ko nkunda kuririmba indirimbo nyinshi. Mvuga ko ndumuvugizi, vyose ndabiririmba nishirako ngakoresha pronom personnel je. Urumva nakunze cyane indirimbo yitwa Mayibobo ya Edwige Mbonimpa. Nije mayibobo naziza akarenganyo kabaturuta, ndiko ntakamba nsemerera ngo munyiteho, mugarukire agateka kanje. Iyo ndirimbo muyumvise urumva ko ishobora kuba ifitanye isano na ariko ko nari ndavyiteze siko nabisanze, canke ndatemutse, canke naraye mborewe, nzobiki muri kazoza. Donc uturirimbo twanje twose nkunda kuririmba ndatwishiza, mba ndiko ndirimba abandi swati nkababera umuvugizi canke umva. Rero iyi ndirimbo vraiment naho nyene narabimubwiye Edwige Mbonimpa, ndambwira ati indirimbo yawe ndayikunda cyane, aranyemerera ko dushobora kuzoyisubiranamwo canke akayimpa. Ariko vraiment niyo ndirimbo mvuga ati ico ciyumviro carancitse, kandi naramusiguriye ko ndayisubiyemwo vyoba vyiza, kuko noca ngira ko na clip. Urumva nka je ndirimvye ni je Mayibobo nkaca nkinarya sene ndu mu Mayibobo.
turagushimiye cyane gose rero kubona witavye ubu butumwa twanezerewe cyane n'ibintu watuganiririye twizere ko abantu bakuraba baraba ivyo ukora bashobora kuba banezerewe nabo nyene n'iki kiganiro bamenye byinshi kuri wewe. Ego namwe ndabashimiye cyane Mireye ku kanya mwampaye murakoze cyane mwambarije utubazo turyoshe ego vraiment ni mwikomera amashi murakoze cyane. Tuyibutse rero yuko Spokesman mushobora kumusanga kuri YouTube izina ryiwe ni Spokesman Burundi hanyuma murashobora no kumusanga kuri Facebook yiwe yitwa Spokesman hama mukene kumenya gose ivyiwe mushobora kandi no kuturungikira utubazo tugasubira tukamubaza utundi hama akabishura muri iki kiganiro murakoze. Nabikoreye